tubashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu, kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Ikaze makuru kuri no mugoroba mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe, ndi muri studio ya gatanu. Urudandazwa njabukambibe hagati y'u Burundi na Kongo rusa n'urwahagaze kwera ikibazo c'umutekano muke. Ni kuvuga mu by'ukuri ibyo bintu byadufasha cyane kuko dusohotse umuryango wamenye ati yamara bamama basohotse uno musi turarari. Uyu ni umwe mu Barundi batagishobora kudandaza nk'uko vyahora kubera intambara ibera mu buseruko bwa Kongo, aha yasigura zimwe mu ngaruka ziriko zirashikira umuryango wiwe. Kongo yifuza gukorana na Amerika amasezerano ayiha uburenganzira bwo gucukura ubutare n'amabuye y'agaciro, nayo igasha mu gisata cyo gucungera umutekano. Turabigaruka ko murano makuru. Ibikorwa byo kugabanya imigambi y'iterambere Amerika yahora ikorera mu makungu vyaheze. Ibice 83% vy'imigambi ya USAID byafuswe burundu. Urutonde rw'abazokwiyamamariza amatora ya Gabon rwasohotse. Hazohiganwa abanyepolitike bane barimo na president w'ifata kibanza w'ico gihugu. Hidonido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanya musangwe kazi. Reka makuru yacu tuyahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya Amerika yategetse abakozi bayo badakenewe bari muri Sudani y'umanuko kwihutira kuvayo. Intambara iri kwibera mu buraruko bw'igihugu iri kituma icuka kibi ciyongera mu gihugu cose. Inkuru tubaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika buvuga ko bwafashe iyo ngingo kumvo zuko ingwano idacureha mu buraruko bwa Sudani yo mu bumanuko, kandi abanyagihugu bariko bahabwa ibigwanisho. Abantu bitwaje ibigwanisho baragwanye n'igisirikare ca leta ku munsi wa kabiri w'indwi irangiye. Vyatumye leta ihagarika abashikiranganji babiri n'icegera c'umukuru w'igisirikare bashigikiye icegera ca President Riek Machar yahoze agwanya ubutegetsi. Inzu yiwe yarakikujwe n'igisirikare mu gihe abamushigikiye bavuga ko ihagarikwa ry'abakorana na Machar rigeramiye amasezerano y'amahoro mu gihugu. Ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye igitero cakozwe ku ndege ya kajugujugu y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu buraruko bwa Sudani yo mu bumanuko vyarerekanye ko umutekano utera uhungabana kurushiriza. Ishirahamwe ONU ryatangaje ko ico gitero kibonwa nk'icaha co mu ntambara. Urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu muri Sudani yo mu bumanuko umunsi wa gatanu w'indwi irangiye rwavuze ko uruhagarara rurangwa mu buraruko bw'igihugu n'icuka kibi ku mugwa mukuru Juba bishobora gutuma amasezerano y'amahoro muri Sudani yo mu bumanuko asambuka. Fidel Niyongabo urakoze. Hamuri Amerika naho ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu butangaza ko bwahejeje ibikorwa vyo kugabanya imigambi y'iterambere Amerika yahora ikorera mu makungu. Ibice 83 vy'imigambi ya USAID vyafuswe burundu. Thomas Kamirindi. Aka kazi kari kamaze ukwezi n'igice kakurikiye iteka rya President Donald Trump ryo ku itariki ya 20 y'ukwa mbere gushize yasinya kimara kurahira, ryahagaritse USAID igihe cy'amezi 3 muri Amerika no mu mahanga. Mu kwezi kwa kabiri yashyizeho irindi teka rigira Ministre Rubio, umuyobozi mukuru wa USAID by'agateganyo. Ubusanzwe USAID, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mpuzamahanga, imaze imyaka 64 ishinzwe, yari ikigo cy'igihugu cyigenga. Mu itangazo yanyujije ku rubuga X rwahoze ari Twitter, Rubio avuga ko gusuzuma imikorere ya USAID byageze ku mwanzuro wo gukuraho burundu programu zayo 5,200 ku 6,200 yakoraga. Ni ukuvuga 83.8% bya programu zose zigomba kuvaho. Asobanura ko zagiyemo amadolari amamiliyari n'amamiliyari mu bidafitiye inyungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ko zimwe na zimwe ahubwo zangirije izi nyungu z'igihugu. Ministre Rubio yongeraho ko agiye gukorana n'inteko ishinga amategeko Congress kugira ngo programu zizagumaho zizajye burundu mu maboko ya ministeri ye. Koko rero intumwa za rubanda zo mu ishyaka ry'abademokrate zivuga ko gufunga USAID bitemejwe na Congress byaba binyuranyije n'amategeko.
Congress niyo yashinze USAID mu 1961 ni nayo iyiha ingengo y'imari yose ikoresha. Ku rundi ruhande imiryango itegamiye kuri leta n'abacuruzi bari basanzwe bakorana na USAID batanze ibirego mu nkiko bavuga ko gufunga USAID huti byica amasezerano bari bafitanye kandi ko batishyurwa. Mu makuru y'intambara y'Uburusiya na Ukraine yafashe ingingo yo kongereza inteko ziri mu bikorwa vya gisirikare mu ntara ya Kars iri ku butaka bw'Uburusiya. Inteko z'Uburusiya zasubiye kwigarurira ibice bitari bike vyo ntara mu misi ya vuba nk'uko vyatangaje uno musi kwa mbere n'umutegetsi mukuru mu gisirikare ca Ukraine Fidel Niyongabo nivyagarutse kutubwira. Mu butumwa yashize ku mbuga ngurukana bumenyi uwo mutegetsi Alexander Sirski yatangaje ko yafashe ingingo yo kongereza inteko mu ntara ya Kursk mu buryo bukenewe harimwo n'ibigwanisho vy'ubuhinga buhanitse. Ukraine ifashe iyo ngingo inyuma y'uko inteko zidasanzwe z'Uburusiya ziciye mu muringoti utwara umwuka utanga inguvu mu gikorwa cazo co gutera inteko za Ukraine mu ntara ya Kursk ziziturutse inyuma nk'uko vyatangajwe n'igisirikare ca Ukraine. Abategetsi ba Ukraine bavuze ko igikorwa cyo kongereza inteko mu ntara ya Kursk gifise intumbero yo gukomeza inguvu z'igihugu cabo mu biganiro vy'amahoro vyo muri kazoza. Bavuga kandi ko ico gikorwa kizotuma Uburusiya bukura inteko zabwo ziriko zigwana mu buseruko bwa Ukraine ukazirungika mu ntara ya Kursk mu bikorwa vyazo vyo gutuza abasirikare ba Ukraine muri iyo ntara. Fidel, utuvane muri Ukraine utujana muri Gabon aho president w'imfata kibanza w'ico gihugu azohiganwa n'abanyepolitiki batatu matora y'umukuru w'igihugu azoba kwigenekerezo rya 12 z'ukwezi kwa kane kuza. Harababa 200 ariko bimwe uruhusha go kwitoreza muri ayo matora afite. Umushikiranganje ajejwe intwara yo hagati ku munsi w'Imana urangiye yatangaje ko amazina y'abandi 19 bazokwitoza atari yakiriwe ku rutonde rw'abazokwitoza. Hari umunsi umwe inyuma y'ikiringo ntarengwa ko cyo gutanga amazina y'abazokwitoza, yamara barahawe amasaha 72 kugira babe bitwaye muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Abazohiganwa na president w'ifata kibanza Brice Oligui Nguema ni Alain Claude Billy Binze yabaye umushikiranganje wa mbere wa nyuma ku ntwaro ya Ali Bongo. President Nguema azohiganwa kandi na Stephanie Germain Iloko yahoze ari umushingwa bikorwa w'umugambwe Parti Démocratique Gabonais PDG mu mfunyapfunyo wayoboye Gabon kuva mu mwaka w'1961 gushika mu mwaka w'2023. Umunyapolitike agira gatatu azohiganwa na Nguema ni Joseph Lapensée Esigone, umunyamategeko yigeze no kuba umutegetsi ajejwe kugenzura amatagisi. Abo banyapolitike bose uko ari batatu bazokwitoza ku giti cabo atamugambwe baserukiye. Ni mu gihe ikiringo cyo kuyamamaza kizotangura ku itariki 29 y'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. President w'ifata kibanza wa Gabon Brice Oligui Nguema yafashe ubutegetsi muri coup d'etat y'igisirikare yabaye mu mwaka w'2023 yakuyeho intwaro yari imaze igihe kirekire cy'uwo yasubiriye Ali Bongo n'umuryango wiwe. Hari amakuru yigeze guca hirya nino yavuga ko President Nguema azorondera kuguma ku butegetsi nyuma y'uko ibwirizwa shingiro rishasha risohowe mu mwaka urangiye ritamubujije kwitoza. Ibwirizwa shingiro rishasha yaremewe n'abantu benshi cyane muri referendum yabaye. Abategetsi b'abasirikare batangaje ko rizoba umushinga w'intwaro ya demokrasi mu gihugu. Reka nshimire bagenzi banje babategure bakaba baheje kubashikiriza amakuru y'ijya nino kw'isi ayo mumvise avuga ku migabane itandukanye n'ayandi. Mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika reka tuyahere mu Burundi aho abakora urudandazwa njabukambibe muri ico gihugu na cane cane abaherereye mu ntara z'u Burundi zihana urubibe na Republika ya Demokarasi ya Kongo bahagaritse imirimo yabo kubera umutekano muke. Bavuga ko intambara zirebera mu gihugu ca Kongo ziriko zibatera gahombo kanini ku buryo batabona iyo bazokura amafaranga yo kwishura amadeni batse mu mabanki kugira ngo bashobore kudandaza. Ino nkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ifashije abakunzi bayo mu Burundi mu isomerwe na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Abadandaza bo mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bakora urudandazwa njabukambibe bavuga ko intambara zibera mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo zatumye bagira agahombo kanini. Aba ni bamwe mu badandaza bo mu ntara ya Cibitoke. Ni kuvuga mu by'ukuri ibyo bintu byadufasha cyane kuko dusohotse umuryango wamenya ati yamara bamama basohotse uno musi turararira, ariko uko kubura amayira n'ibindi ari byo twatwayeyo bimwe byahezeyo, ari ibyo twategezwa gutwarayo bimwe byatuboreye ko kubera iki ntaho turi bibijane n'ibiriyo ntaho turi bubikisha. Ingaruka mbi ya kugahombo ningene amabanki canke amashirahamwe yo kwiziganya no kuguranana azobafata mu kanigo hamwe iyo ntambara ihuza abasirikare ba Kongo n'abagwanyi b'umuhari ba M23 itohagarara. Muri make je ndiko ndaraba mu gihe turimo ubu bamwe n'ubusho turindiriye kujamwo no kutwambura aho tuba, ari ibyo byagiye ari byo twahebeye mu byo twategeka kukanyamwo kuriha abo tuba dusanzwe twasabye amadeni. Nkanje aho merereye n'ukuri naraguranye udufaranga muri banki kugeza kuri isaha hari byo nararungitse hariya batari bwanyishure n'iyi saha nta uwo mubwira ati nyishura akwishure gute komeretse yarahagaye. Eka n'abakorera mu masoko y'Ibujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi baba bakongomani canke abarundi nabo nyene bavuga ko babona ingaruka mbi z'intambara zibera muri Kongo ari kibazo gikomeye. Uyu numwe mu bakongomani bunguruza abantu bakorera ku isoko benshi bita kwa Siyoni avuga ko ako kazi kahagaze. Urabona kera turiko turakora neza kubera ari activity ngabo nambara ya jage mu gihugu cyo muri Kongo umunsi yatanguye gushukubu nakazi turemo akazi kose karafuwe n'abakiriya n'amahera turazinduka ngaha kuva 6h gushika 6h n'umukiriya w'umuturonga api akazi nako kagenda yose biri out ahangaha ushobora kuronga abantu babiri ubazana muri Kongo amahera yo kugura igitoro ukuriha versement na kigenda uyinja ama probleme n'umubosi w'imodoka n'igitoro ntacyo waronse turananywe. Abashoferi bamwe nga bapanza muri quartier babura nk'amahera yo kurenza muri sanzo ubo nakazi kiwabo akanyene kinsi yose ubu akazi nako bafite ni tuzingene tusoba amabiro yasigara yari ha taxi nayo mahera yingi no muri kumwe imodoka yara usanga yifiriye mu manzu imodoka zisigara mu mpamvu. N'abadandariza muri iyo soko ngo ntabaguzi baturuka muri Kongo baherutse kuva izo ntambara zitanguye muri ico gihugu kibanyi bavuga ko bari kubakura bahomba kuko abakongomani ari bo babagurira ku bwinshi bazanye amafaranga y'agaciro. Ati kacu kifashe nabi kubera nta bakiriya nta bantu bazi ikintu turonka nta kintu se nko narancuruza mu minsi heze nuko ncuruza ubu nta n'icya gatatu c'amahana ndonka n'icya gatanu ico bivako cyane kuba abantu baza sinzi gituma aha muri parikingi abantu bahura ari uruja n'uruza abantu buzuye hose abantu buzuye imiduga utoraba ariko n'abantu bahari n'imparuka. Ibiharuro abakunzi b'ijwi rya Amerika bakura ku rubuga rw'ibanki nkuru y'igihugu byerekana ko ica gatatu c'ibidandazwa bivuye mu Burundi bishogwa mu gihugu kibanye ca Kongo. Ubwo rubuga ruvuga ko mu mwaka uheze Uburundi bwinjeje imiliyaridi 121 zivuye muri Kongo mu mwaka uheze 2024. Umuhinga mu by'ubutunzi Diomede Ninteretse yakurikiraniye hafi ico kibazo avuga ko agahombo kagiye kuba kanini haba kuri abo bakora urudandazwa ndengambibe no ku gihugu nyene. Uravye abantu bahunze bawuye bakenewe gufashwa bahora baza kurangura ubu naho bariko barafashwa muri za Cibitoke yahaye muri za Gihanga kandi Burundi buzogira agahombo gakomeye ari naco gituma nibaza yuko kumbura ingingo zizofatwa kugira habagahengwe na cyane cyane aho kuri frontiere bahasekirize abantu basubire guhanahana ibidandazwa vuba nibaza ko ari kibazo kiraje shinga basanzwe batwara igihugu. Ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro bubicishije ku muvugizi wabwo ahumuriza abo badandaza ko leta y'u Burundi itareza amaboko. Onezime Niyukuri agasaba abo badandaza kuraba izindi nzira bocishamwo ibidandazwa byabo ngo kuko mu ntambara ubuzima bubandanya. Umutekano umaze kubura hagize ikintu na kimwe cononekaza umutekano no kuvuga ibintu by'ukuri birahungabana abantu barahungabana n'urudandazwa n'ivyo raheza nago rugahungabana. Rero ico twovuga nuko abene gihugu baba mu Cibitoki abo muri Uvira Kambere na ku isoko yo kwa Siyoni batoca bafata yuko ubuzima buhagaze no gutangura kwiyumvira nimba batari baravyumviriye kera mbega kwiki kidakunze igishoboka n'igiki. Ibidandazwa byahora bishogwa mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bikinjiza amafaranga avuye mu makori n'amatagisi n'ifu y'ingano ibinyobwa by'ihinguriro rya Brarudi itabi hamwe n'amasabuni. Intambara za
zaduse muri Kongo zaragize ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu c'u Burundi gihanzwe muri kino gihe n'ubukene bw'igitoro n'amafaranga y'agaciro mvamakungu. Inshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru vya radio yanyu vyaba ibica ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi murashobora kubikurikirana bice ku rubuga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya. Ushaka kwinjira muri urwo rubuga ujya kuri Facebook yacu VOA Radio yacu cyangwa kuri web yacu wa3radio-yacu.com ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize. Mu rubuga rwa WhatsApp y'Ijwi rya Amerika usoma amakuru gusa, nta bubasha ufise bwo kubona abarurimwo. Vyumvikana ko ukurubamwo ataco vyica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Turabizera nk'uko mutwizera. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inkuru dushikiriye muri studio nuko President Donald Trump wa Amerika ateganya kugena umutunzi Masad Boulos nk'intumwa yiwe yihariye mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Semaphore candikirwa hamwe Amerika. Uyu Boulos afise inkomoko muri Libani, ni bamwana wa President Trump. Umuhungu wiwe yubakanye n'umukobwa wa Trump yitwa Tiffany Trump. Ikinyamakuru Semaphore kivuga ko inyuma yo kwemezwa Boulos azokorera urugendo muri Republika Demokarasi ya Kongo no mu Rwanda mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu. Uru rugendo ruzoba rubaye mu gihe umurugwi wa M23 rwanya ubutegetsi bwa Kongo ubandanya kwigarurira uduce twinshi tw'uburasirazuba bw'ico gihugu. Amakungu na Kongo muribuka ko bikomeje kwagiriza u Rwanda gushigikira M23, u Rwanda ariko rubihakana ngwivuye inyuma. Hagati aho leta ya Amerika yatangaje ko yiteguriye gukorana na Republika ya Demokarasi ya Kongo mu gisata c'ubutare n'amabuye y'agaciro. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwabitangaje ku munsi wa Mungu buvuga ko Kongo ariyo yasavye Amerika gukorana nayo. Ayo masezerano yotuma Amerika ishira imitahe mu butare n'amabuye y'agaciro vyayo, Amerika nayo igacifasha Kongo mu vy'umutekano. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters Ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru ritangaza ko Kongo ibicishije kuhagarariye inyungu zayo muri Amerika imaze kurungikira makete menshi umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Marco Rubio n'abandi bategetsi ba Amerika isaba ibijanye n'ano masezerano. Urwandiko umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yarungikiye iryo torokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters rugira ruti Amerika iriteguye gukorana na Kongo ibiganiro bijanye n'iki gisata gihwanye n'umurongo ndetse n'icivugo ca President Donald Trump ashira inyungu za Amerika imbere ya vyose. Kongo ifise ubutari n'amabuye y'agaciro bikenewe mu gukora ibikoresho bitandukanye vyifashishwa mu vy'ubuhinga bwa none. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza ribandanya kuvuga ko mu ntango zo ku kwezi umwe mu bategetsi mu biro vya President wa Kongo yakoze urugendo aha i Washington DC aho yari yaje kuvugana n'abategetsi ba Amerika kuri ayo masezerano Kongo yipfuza kugirana na Amerika. Umwanditsi akaba n'umwigisha w'umunyamerika Jason Stearns yakoze ivyigwa bitandukanye kuri Kongo asesangura yavuze ko atankeka ivyo Kongo isaba Amerika bizoshimisha kandi bikagwa neza abanyamerika benshi. Jason Stearns yigisha kuri kaminuza Simon Fraser yo muri Canada yasiguye ko inganda zicukura ubutari n'amabuye y'agaciro muri Kongo ziganjemwo izo mu Bushinwa. Yemeje ko Amerika ataruganda na rumwe ifise rukorera muri ico gisata muri Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo ntaco buravuga ku mugaragaro ku vyano masezerano bwifuza kugirana na Amerika. Mu ndwi heze ariko Patrick Muyaya avugira leta ya Kongo yavuze ko igihugu ciwe cifuza kwagura abafatanya bikorwa muri ico gisata. Asigura ko ibiganiro bijanye n'aya masezerano hagati ya Kongo na Amerika biba ku munsi. Uwo mutegetsi wa Kongo yagize ati abanyamitahe b'abanyamerika bipfuza kuza muri Kongo barahawe ikaze, nta nkeka bazoronka aho bakorera. Kongo ifise ibibanza byinshi vyo
gukoreramwo vyoba vyiza rero abanyamerika bazanye imitahe yabo ngaha. Kongo ifise ubutare n'amabuye y'agaciro menshi. Mu butare buza imbere y'ubundi harimo cobalt, lithium hamwe na uranium. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dusuye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho abayoboke b'umugambwe wa Joseph Kabila yahoze ari president w'ico gihugu barengukishijwe imbere y'umushikiriza manza w'igisirikare uno munsi kwa mbere. Fidel Niyongabo arabitubwira. Ibiro vyiwe vyarungikiye amakete abanyepolitike 10 bo mu mugambwe Parti pour la Reconstruction et la Démocratie, naho batatu muri bo ari bo bonyene vyitezwe ko barenguka kugira basambishwe kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru wa Kongo Kinshasa, kuko vyatangajwe na Jean. Ababuranira mu barengukishijwe harimwo Aubin Minaku, icegera c'umukuru w'uwo mugambwe, yigeze kuba umukuru w'inama nshingamateka, na Emmanuel Amazani Shadari, yigeze kuba umushikiranganje w'intwaro yo hagati. Yarigeze no guhiganira kuba umukuru w'igihugu. Jean Mbuyu yatangaje ko we hamwe na bagenzi we bazokumviriza ivyo bahamagariwe. Ubutumwa baronse ntibusigura impamvu barengukishijwe. Aubin Minaku yatangaje ko bazokwitaba uyo mushikiriza manza kugira birinde umwikeko uwo ari wo wose. Yahakanye ko bakorana n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 canke iyindi migwi yitwaje ibigwanisho iyo ari yo yose. Mbuyu yavuze ko inzira we hamwe na bagenzi we barondera ari ya politique, ko atari yo gufata ibigwanisho. Yatangaje ko biyamiriza mu buryo butomoye inteko izarizo zose zo mu mahanga ku butaka bwa Kongo. Impamvu yo kuri irengukishwa ry'abo banyapolitike ntitomoye, nkuko vyatangajwe na Jean Mbuyu abunganira mu vy'amategeko. Yamara president wa Kongo Felix Tshisekedi yigeze kugirana amasezerano yo gusangira ubutegetsi na Kabila, aherutse kumwagiriza ko ashigikiye abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bafashe ibisagara bibiri bikomeye cyane mu buseruko bw'igihugu kuva mu kwezi kwa kabiri. Joseph Kabila yaravuganye kandi n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta n'abasirukira amashirahamwe adahanira inyungu za politike mu ntumbero yo kuganira kazoza ka politike k'igihugu. Kuba abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bariko bafata ibindi bice mu buseruko bwa Kongo vyasongeye isibe mu ntambara imaze igihe kirekire mu gihugu. Iyi ntambara irafitanye isano n'ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 hamwe n'urugamba rwo guhiganira kwigarurira amatungo kama akomeye cyane muri Kongo. U Rwanda ruhakana ko ruhibigwanisho n'inteko umugwi M23. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Nuko rero kwari kubibutsa ko kw'Ijwi ry'Amerika hambavu y'amakuru hariho n'ibindi biganiro mukurikirana. Muri ivyo harimwo muri Isangani kwa mbere, kwa gatatu no kwa gatanu, imisi ya kabiri, ya kane n'iya gatandatu. Twasubiramwo ibiganiro muri Isanga mwamvirije muri iyo misi indi kugira ngo mu batashoboye kubikurikira mushobore kubikurikirana. Ni imisi yose saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Igisata c'amagara y'abantu ubu naho ibiro vy'ishamwe mpuzamakungu ONU bijeje kwitaho amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo bitangaza ko abanyagihugu barenga 1/4 c'ababa ku isi yose bashoboye gukingirwa n'amategeko abuza abantu kunywa itabi bari mu mazu canke inyubakwa hamwe no mu bibanza bikoreraniramwo abantu benshi. Ibindi kuri no nkuru reka tubaze mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
OMS ivuga kandi ko iyo ngingo yatumye ubuzima bw'abantu baharurwa mu miliyoni bukingirwa impfu ziva ku myotsi y'abanywa itabi ababegereye bashobora guhema. Kuva habaye amasezerano abuza abantu kunywera itabi muri ivyo bibanza, abantu imiliyaridi 5.6 barakingiwe n'ayo mategeko. Izo ngingo zabaye uburyo bwa mbere bwo kugabanya abanywi itabi no kugarukira ubuzima bw'abanyagihugu miliyoni kw'isi hose. Umuyobozi wa OMS Tedros Ghebreyesus mu ndwi zibiri ziheze yavuze ko abanywi bitabi bagabanutse cyane kw'isi hose. 20 years ago today on the 27th of February. Harahize imyaka 20 izo ngingo zifashwe, zabaye ingingo z'akataraboneka mu mategeko mpuzamakungu, zashizwe mu ngiro n'ibihugu 183 birimwo ibice 90 by'abanyagihugu bo kw'isi hose. Kuba zitanguye gushigwa mu ngiro, ibiharuro byatohojwe vyerekana ko igitigiri c'abakiri bato banywa itabi cagabanutse cyane kw'isi hose. Ivyo biharuro vyerekana ko abanyagihugu imiliyoni 118 bahevye kunywa itabi ugereranije no mu myaka 20 irangiye. Ivyigwa vyatohojwe vyerekana ko kurima itabi bigabanya amasoko ngenderwa ko y'ubuzima arimo amatongo ashobora kurimamwo ibindi bifungurwa bikenewe mu buzima bw'abanyagihugu. OMS ivuga ko ibihugu birenga 66 bimaze gufata ingingo ziririza gushimagiza no kuvuga neza itabi mu maradiyo no ku mateleviziyo. Umuyobozi wa OMS Tedros avuga ko itabi rimaze kwica abantu isinzi kuko ritera ingwara zikomeye zirimo umutima hamwe na cancer. We have come a long way in the fight against tobacco. Twavuye kure mu rugamba turimwo ko kurwanya itabi, yamara n'ubu inzira iracari ndende. Itabi gushika ubu rirabandanya kwica abantu imiliyoni n'imiliyoni kila mwaka. Nico kintu ca mbere gihitana ubuzima bw'abantu benshi kandi gishobora kwirindwa. Turateye akamo ibihugu byose kabisa gutera ivyatsi uburyo n'ugwenge bikoreshwa n'amashirahamwe ahingura itabi kugira abandanye kuronka abanywa itabi benshi. Turateye akamo ibihugu byose bibandanya gukomeza ingingo zo kugabanya abanywa itabi zapfunditswe. OMS ivuga ko amashirahamwe ahingura itabi abandanya guhonyanga no gushaka gukora ibintu bitekubiri n'ingingo zafashwe zo gukingira ubuzima bw'abanyagihugu. Ivuga kandi ko amashirahamwe ahingura itabi abandanya gushuka abakiri bato no kurondera abayafasha kurwanya ingingo zafashwe. Adriana Blanco, umutegetsi wo mw'ishirahamwe ya OMS ajejwe gushira mu ngiro no kubahiriza ingingo zafashwe kujanye n'itabi, yagize ati: muri iki gihe turiko turahimbaza imyaka 20 iheze izo ngingo zitanguye gushirwa mu ngiro, biraboneka ko zagize uruhara rukomeye mu kugarukira ubuzima bw'abantu baharurwa mu miliyoni n'imiliyoni, kandi zagize n'ingaruka nziza ku bihugu vyakoze ibishoboka byose kugira ngo izo ngingo n'amasezerano kuvyerekeye itabi bifatwe. Ayo masezerano yo kurwanya amabi aterwa no kurwanya itabi yaratumye haboneka amategeko atuza utwigoro tw'amahinguriro akora itabi akoresha miliyoni n'imiliyoni y'amadolari mu isekeza ryayo ryo gukundisha abantu itabi. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turaza gusozera amakuru yacu, ariko imbere yuko tuyasozera ngende ndabibukije muri make ko leta zunze ubumwe za Amerika yategetse abakozi bayo badakenewe bari muri Sudani y'umanuko kwihutira kuvayo bagatahuka mu gihe intambara iri kibera mu buraruko bw'igihugu iri kituma icuka congera mu gihugu cose. Hanyuma mwavyumvise leta ya Amerika yatangaje ko yiteguriye gukorana na Republika ya Demokarasi ya Kongo mu gisata c'ubutare n'amabuye y'agaciro. Ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwabitangaje ejo kwa Mungu uvuga ko Kongo ariyo yasavye Amerika gukorana nayo amasezerano yotuma Amerika ishira imitahe mu butare n'amabuye y'agaciro yavyo nk'ikiguzi, Amerika nayo igacifasha Kongo mu gukingira umutekano wayo. Kuvya Amerika kandi hamwe na Republika ya Demokarasi ya Kongo, President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ategekanya
kugena umutunzi Massad Boulos nk'intumwa yiwe yihariye mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Semaphore candikirwa muri Amerika. Uyu Boulos afise inkomoko muri Libani, ni ba mwana wa Trump. Nonga hariho duce dusozera amakuru yacu yuno mugoroba. Mwakoze kutwumviriza muhinga bw'ivyuma, yakoze Nadia Taha hamwe na ingénieur Hélène bari kumwe kuri micro ya Lidiane Ninahazwe. Tubikebanuye tubifuriza kubandanya mumererwa neza mu vyo murimo vyose.